aho nani madosiye novuga usanga arimo nk'ibibazo by'umutekano ugasanga abene igihugu bariko baravuga bati aya matongo nayi wacu leta ni duhumuzibukiro canke itureke tubane dukorera muri kino kibanza dosiye hagati y'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi n'abene igihugu ku mudugudu ni dosiye twakurikiranye turagerageza kugira ngo urwego rw'umuhuza ruje hagati y'ubushikiranganje hamwe n'abo bene igihugu ngo kubera mu byumva ko ari ikibazo kirengeye amatongo gusa kirimo n'umutekano w'igihugu bica bisaba yuko iyo dosiye wigeramo buke ukerekana abene igihugu yuko umutekano ari inyungu rusangi gusumba ico kimwe na dosiye y'ikambi yo kumutimbuzi nayone abene igihugu batwituye bavuga yuko iyo kambi yubatswe kumuzinda iyo kambi yubatswe mu matongo y'abene igihugu muri mwe ni ivyo rero leta ireze ikaraba kumwe n'igihugu nawe n'uwa leta ireze ikavyiga buke ikabaronderera ahandi baja hisunzwe amategeko ngo se amadosi uheza ngo ugende ko gihuti ko yaba harimo ibibazo by'umutekano w'abene igihugu